Reka tubaramutse mwebwe mwese aho muri kano kanya uwo muri kumwe ni Ngendakumana Moise. Abakunda ibiganiro by'ubugorozi tugiye kubana mu cigwa. Rero mbere yuko dukomeza reka tubabwire umutwe w'ico tugiye kwigana. Mu ijambo turi burabire hamwe kuri uyu munsi ni ijambo ritubwira ngo imico myiza iraharanirwa ntabwo yizana. Imico myiza iraharanirwa ntabwo yizana. Kugira imico myiza ni ikintu gikomeye, kandi muri ino si yacu ikintu benshi babuze ni imico myiza. Kandi imico myiza iyo umuntu ayifise bigaragarira mu kugira neza, bigaragarira mu kwitaho abandi, bigaragarira mu kubana neza n'abandi, bigaragarira mu bintu byinshi. Iyo dusomye muri Bibiliya, mu by'ukuri hari uko Bibiliya ibivuga. Mu gitabo c'Imigani 22 uhereye ku murongo wa mbere haranditse aya majambo akurikira. Haranditse ngo kuvugwa neza kuruta kugira ubutunzi bwinshi, kandi kuba rurangiranwa kuruta kugira ifeza n'izahabu. Iyo umuntu abayeho muri ino si ariko akabavugwa neza mu mico yiwe, mu kubana neza n'abandi, mu kubana neza n'umuryango wiwe, ndetse ku kazi akaba akora akazi kiwe neza, kandi imico yiwe ikaba idafise amakemwa, imvugo yiwe ikaba idafise amakemwa, mu by'ukuri ibyo birakomeye cyane kuruta ubutunzi, kuruta n'ifeza n'izahabu. Ibyo wowe utunze byose ariko ukaba bitunze mu mico yawe, mu mvugo zawe, mu myambarire yawe, mu nyifato yawe, ibyo byose bifise amakemwa, mu by'ukuri ntabwo byo ari byiza. Niyo mpamvu ijambo ritubwiye ngo kuvugwa neza kuruta ubutunzi bwinshi, kandi kukaruta ifeza n'izahabu. Mu by'ukuri iki ni ikintu buri muntu wese yakagombye guharanira, kubera ko muri ino si abenshi babayeho bihanganiwe, abenshi babayeho batagikenewe bitewe n'uburyo abenshi muri bo bazengereje imiryango bakazengereza n'abandi. Rero mu gitabo c'Imigani hari amajambo ahanditse muri kino gitabo c'Imigani nyene ni 19 murongo waho wa 22 naho haranditse ngo ineza y'umuntu nimutera gukundwa, ineza y'umuntu nimutera gukundwa. Ineza ukora, ibikorwa byiza ukora nivyo bizotuma ukundwa, ariko kugira nabi kwa benshi muri kino gihe ntabwo ariko kuzotuma bakundwa. Ariko iyo ubayeho urumugira neza, iyo ubayeho ufise imico myiza ituma ukumbugwa ugiye, ituma wipfuzwa mu gihe udahari, ibyo byose nivyo mwene muntu muri ino si yakagombye guharanira. Hari amajambo aboneka muri kino gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 11:24 haranditse ngo kuko yari imico myiza yuzuye mwemu yera no kwizera, abantu benshi bagwirirana ku mwami Yesu. Uyu mugabo abantu benshi bagwiriranye ku mwami Yesu bitewe nuko yari umuziranenge, yari uw'imico myiza, yari afise kwizera, yari yuzuye mwemu yera. Nimusoma hepfo tuza gusanga ngo abigishwa ba Kristo muri ico gihe ntabwo biswa ba Kristo kubera ko bagiye baravyihaya mwibarabara, kubera ko bagiye bariyerekana, ahubwo abababonye kubw'ibikorwa vyiza, kubw'ingeso nziza bari bafise, kubwo kuvuga biyoroheje, kandi ivyo bavuga bakabishira mu ngiro, ngo nivyo vyatumye abababonye bose bavuga bati bari abantu n'abakristo.
kwitwa umukirisito, kwitwa umuntu w'Imana ntabwo bigaragarira inyuma, ku ikoti wambaye ntabwo bigaragarira inyuma, ku bitabo ugenda ufise utengatiye, ahubwo bigaragarira mu bikorwa ukora, mu neza ukora, mu buryo witaho abandi, mu buryo mbese uri umugwaneza muri byose. Mu gitabo kimwe niho banditse mwo amajambo akurikira, ni igitabo bita Guide de formation personnelle, page yaho y'162, baranditse baravuga ngo mu byiza byose mwene muntu abasha kwishimira ari byo ubwenge, ubwiza, ubushobozi n'amagara mazima, muri ivyo byose nta na kimwe gihwanije agaciro no kugira imico myiza. Ivyo twobasha kwishimira harimo ubutunzi, harimo kugira amagara mazima, harimo ubwiza, harimo ubwenge, harimo amashuri, ariko iyo ivyo byose bitari mu biganza by'ufise imico myiza biba ari impfagusa. Reka hepfo haranditse ngo buri gikorwa cyose cyo mu buzima nubwo caba ari coroshe gifise ico gikora mu kurema imico. Imico myiza ni y'agaciro gakomeye kurusha ubutunzi bwose bwo mw'isi, kandi umurimo wo kwirema niwo murimo w'ingenzi abantu bakeneye gukora. Kurema imico myiza nico gikorwa c'ingenzi buri muntu wese yakagombye kwipfuza gukora, kuko na Yesu niyagaruka azotwara abantu bagize imico myiza nk'iyo Barinaba yari afise, bagize imico myiza nk'iyi ntumwa za Yesu tumaze gusoma mu Vyakozwe n'Intumwa zagize, ivyo bikabatera kwitwa abakirisito. Reka rero buri muntu wese aharanire kugira imico myiza, aharanire kuvugwa neza, n'igihe udahari uze ukumbugwe, uze wipfuzwe. Ivyo nivyo bintu vya mbere twagakwiye guharanira. Reka Imana idufashe iduhe kumva amajambo mu izina rya Yesu.